ubwa mbere abantu no kumenya mbega uhuga wiki kubera iki. Leta y'u Burundi yugaye urubibe hagati y'u Burundi n'u Rwanda ku bantu baca hasi bagendera ku isi udashyizemo baza n'indege kugira ngo vyorohe kugenzura uruja n'uruza rw'abantu banyuragirana bava mu Rwanda binjira mu Burundi canke mu Burundi baje mu Rwanda bashobore kumenya neza mbega ni bandi bariko baraza. Ibi rero mukibuka ko vyatewe nuko habaye ubugizi bwa nabi bw'umugwi w'iterabwoba wa Red Tabara akatari gake, hanyuma uruja n'uruza rw'abantu bigatuma rimwe na rimwe utamenya mbega baba bariko baraza n'abagizi ba nabi canke sibo. Hanyuma Red Tabara nayo bikaba vyaragaragaye kenshi kuko na leta yagiye bishikiriza mu matangazo yuko icicaro gikuru c'abayitekera umutwe kiri mu Rwanda. Ibi rero birasaba yuko haba ubwitonzi bukomeye kugira ngo Uburundi bushobore gukingira abarundi ivyo bitero vy'imigwi y'iterabwoba. Hoba hariko haraba ibiganiro? Oya, nta biganiro, ariko nk'uko mubizi urongoye umuryango wa Afrika y'ubuseruko uno munsi mu vyajejwe canke mu vyafise nk'ikivi harimo gushobora kuganiriza kumviriza abarongoye ibihugu bihurikiye muri uyu muryango. Ico rero yo kibaye so kuvuga ngo aba biganiro hagati y'u Burundi n'u Rwanda, ariko haraba guhanahana ivyiyumviro, guhanahana kuko uyu mukuru w'uyu muryango wa Afrika y'ubuseruko mu vyajejwe harimo ko akarere gatekana, umuryango utekana, kandi imigenderanire ikaba myiza hagati y'ibihugu. Rero ariko arumviriza abarongoye u Rwanda, arumviriza abarongoye u Burundi, arumviriza n'abandi barongoye ibihugu biri muri uyu muryango. N'ubu nyene naho yokumviriza u Burundi akabaza ati mbega kubera iki mugaye imbibe u Burundi cyatumye bugara imbibe, busubiramo vya bindi nyene bwasavye u Rwanda ko rutanga bari abantu bahagarariye uwo mugwi w'iterabwoba ko baza mu Burundi kugira ngo bacige urubanza. Rero n'ubu naho yoba ari umukuru w'igihugu, mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, ariko arabumviriza ivyo Burundi bwamye bushikiriza kuva kera kugira ngo imigenderanire yewe gutosekara, nivyo bushikiriza ntaco vyokonona. Ejo canke hirya yejo bikubisa agashi bakavuga bati abo badusaba turabatanze bagende bacige urubanza. Nibaza ko atana kimwe vyokonona mu migenderanire. Hanyuma mugabo abantu bakamenya yuko umubano ni ikintu cyo guhozako. Umubano ni ikintu cyo guhozako iyo abantu bariko abantu babana baguma baganira, kandi ejo canke hirya y'isha gusanga bagize bati ubu rero twanyuzwe turarungitse babandi mwadusaba ni mu bacira urubanza. Hanyuma bamaze kubacira urubanza ugasanga amahoro arasasagaye. Radio ibiganiro biriko birategurwa n'akarere n'urongoye akarere ka Afrika y'ubuseruko, ico bigamije nimba ari kugira ngo bugurure imbibe. Nagira ntange umuco ngaruka ku ntumbero nyene ico yari mukuru w'igihugu c'u Burundi yatanze mu kiganiro yaremesheje mu kwezi kwa Kigarama. Ibiganiro hagati y'igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi byarabaye umwanya utari muto, barashika no kuvyo bemeranya yuko igihugu c'u Rwanda gitanga ujya mutwe w'umugwi w'iterabwoba n'umunsi Red Tabara, ari nabo batunganije bijya bikogwa tutera ivyatsi gushika ubu bagerageza gutembagaza ubutegetsi bw'igihugu mu 2015. Mu biganiro byose bagize u Rwanda rwaremeye kubatanga, ariko ahabaye ikibazo ni gushira mu ngiro ivyo bemeranije. Murazi yuko mu gihe u Burundi bwari bwiteguye yuko ivyo bemeranije bishirwa mu ngiro, ico gihe nyene uwo mugwi w'iterabwoba ushigikiwe n'igihugu c'u Rwanda, nkuko tumaze kubishikiriza inshuro nyinshi mu matangazo atandukanye,
utigeze uhagarika gutunganya gutegura ibitero bihekura igihugu cacu c'u Burundi. Muti rero ibi vyo kugara imbibe umuti woba ari uwuhe? Nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yarawushikirije mu kiganiro yaremesheje mu kwezi kwa Kigarama, yarabivuze arabisubiramwo ati n'ubu bobashikiriza iminota 5 ikurikira imbibe zizoba zuguruye. Rero naho Uburundi buhagaze, abatubaza ababaza igihugu c'u Burundi bose uko vyifashe ni uwo muco utangwa, ariko ico nashaka gushimangira ko cane nuko uruja n'uruza atari go twanka, umubano mwiza atari wo twanka, ariko mu gihe cose abatunganya ibitero biza guhekura igihugu c'u Burundi baguma bakora batunganya bashigikiwe, batarashigwa mu ntoki z'ubutungane bw'u Burundi, urubibe ruzoguma bwugaye nk'uko nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yabishikirije. Mu rugendo urongoye umuryango wa Afrika w'ubuseruko yagize mu Burundi barabigarutseko, kandi mwarabonye itangazo ryasohotse. Nawe nyene umuryango wa Afrika w'ubuseruko warongeye urasaba igihugu c'u Rwanda yuko gishira mu ngiro amasezerano cemereye igihugu c'u Burundi mu biganiro bagiye baragira. Nico rero nashaka kongera ko umuco shimangira yuko atakibazo na kimwe gihari, atari uko dusaba yuko ivyemeranijwe bishirwa mu ngiro, uwo mugwi ugashikirizwa ubutungane kugira ngo nabwo buce urubanza rukwiye. Nkuko mubizi igihugu c'u Burundi ni igihugu aho ingabo zisanzwe zizwi mu makungu yuko zikora kandi zikora neza, eka mbere ubu Burundi nibwo buja gufasha ibindi bihugu gutsimbataza amahoro n'umutekano. Ariko nagira ngaruke kuvyurya mugwi, ujya mugwi nitwo wita yuko ari igitero kiza kigana igihugu n'ubwicanyi n'iterabwoba. Ubwicanyi nabwo inzego z'umutekano zibandanya zihagaze magabo, ariko nkuko nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yabishikirije no mu ntangamarara mu ndamutso, yasavye yuko n'abene gihugu nabo nyene baterera baje hamwe n'abajejwe intwaro umutekano kugira ngo bararire umutekano w'igihugu c'u Burundi, kuko iyo bajya bicanyi binjiye canke baje baza bihisha kandi ntibatumbera igisirikare, ntibatumbera inzego z'umutekano, batumbera ibibondo, batumbera abavyeyi, batumbera eka no mu giherutse abasanzwe bari mu kigandaro. Bisigura rero yuko ni iterabwoba, kandi iterabwoba kw'isi yose irategwa ivyatsi, irahanwa. Rero kugira ngo dushobore kubungabunga amahoro n'umutekano twaronse, nuko uruhara rw'umwe wese rugaragara, haba bene igihugu bakorana n'abajeje umutekano, babonye ikintu cose gisa nk'uko kidasanzwe babibwira abajeje umutekano hakiri kare kugira ngo ayo mabi ntasubire kuboneka mu gihugu cacu ciza c'u Burundi.